ibijyanye n'ikibazo cy'igitoro novuga ijambo rimwe gusa. Ikintu abantu rundi bakeneye umwanya imbere y'iko baronka igitoro bakeneye insiguro y'igituma atagitoro kihari. Icyo nicyo kintu cya mbere. Ahantu hose ibintu birabura ku isi, siyo hambere ho nyirabuze ibintu. Muga kwicara utazi vyapfiriye habuze iki, twokora iki twese nk'abarundi kugira ngo bitorege umuti. Icyo nicyo kibazo. Ikintu cya mbere no kwihutira igihe no mafisi ubwo burenganzira nk'umushinga amateka nuko abijejwe bose ngerageza kwicara nabo kubarondera gutahura hanyuma nkasigurira abantu hoye n'abarundi kazi ikibazo niki mwihangane canke tumenyere tugende n'amabus canke tugende n'amaguru canke tugerageza ingufu zose haboneke uburyo bukiyunguruza budasaba igitoro ariko habeho ijambo rivuzwe n'umuntu yatohoje akamenya ikibazo icarico. Ntivyoroshe kuja kwitoza ku giti ciwawe kubera ko bisaba uburyo butavuye ku muntu canke uriye. Narumvise abantu benshi bibaza iyo nakuye uburyo benshi muri mwebwe mwarabimbajije ariko inyishu kumbure isaba ko umuntu aza akaraba ingene umuntu asanzwe abayeho. Amatora batangiye kuyategura ku mwaka wa 2020 kandi umuntu w'umukozi kandi ashobora kuronka uburyo mugabo kubwo gukunda igihugu no gukunda abarundi kazi. Nashaka gushimira kandi abashinzwe intwaro muri kino gihugu mpereye ku ijambo nyiricyo mukuru w'igihugu yavuze Igitega byatumye inyifato iba nziza gusumba mu yandi matora twegeze kujamo. Twarabonye kandi abantu basigura yuko ko uwigenga kumuha ijwi ari kuritakaza yuko ataco ryoma byo bari maze. Abo bantu nibaza yuko batatahuye neza ko Burundi aho bugeze nuko kimwe mu bintu bigaragaza demokrasi ari ko umurundi wese agira uburenganzira bwo guhitamwo ivyo ashaka. Kuri abo bose bariko baracishika intege bumva ngo gutora uwigenga no gutakaza amajwi, sinibaza ko ivyo ari vyo. Ego naho amategeko asa natunanije akadusaba 40%. Twebwe twari twitoza twifuza kuronka 100%. Rero wowe wifuza kuronka 100%, 40% sikidashoboka. Oshinga nahe bafasoni miko muradukurikira uyu munsi gwaruka barundi kazi. Nagomba gufata umwanya kugira ngo kuko nari nabisezeranye tugitangura igihe c'imyamamazo dusubire kugira ikiganiro hamwe n'abamenyesha makuru. Ubwa mbere ho kugira ngo tubabwire ingene ikiringo twari tumazemwo iminsi cyo kwiyamamaza kirangira uyu munsi cagenze. Hanyuma kandi duvuge nivyo twize canke twashoboye gutahura muri iki kiringo twari tumazemwo iminsi mu gihe c'imyamamazo. Uko mubizi rero murazi yuko Burundi bwatunganije amatora kuva itariki uzazo bitariki 5 z'ukwezi wa gatandatu mwaka 2025. Abarundi n'abarundi kazi bakwije ibisabwa kugira ngo bashobore kuza gutora bazoza kwitorera abashinga amateka hamwe n'abahanuzi ba komine. Kuva igihe cyo gutangura integuro y'amatora bishigwa mu ngiro twarashoboye gushikiriza ibisabwa kugira ngo dushobore kwitoza mu kibanza cy'umushinga amateka yigenga mu ntara ya Bujumbura yagutse. Hanyuma umugwiseni uratwemerera kuko twari dukwije ibisabwa kugira ngo dushobore kwitoza. Bamaze kutwemerera rero turatangura imiteguro ijanye ubwa mbere hoho no kurondera abantu bazoshobora kuduserukira mu gihe cyo gucungerera amatora canke kuza kuraba yuko ivyo amatora biko bigenda neza, gutegura ibisabwa kugira ngo dutangure ibikorwa gihambaye c'imyamamazo no gushobora gushira hamwe ivyiyumviro dukuye hirya no hino mu barundi n'abarundi kazi cyane ugwaruka vyingene igihe twoshobora gutorwa twoshobora kubaserukira kugira ngo ivyo bibazo byabo bafise bishobore gutorerwa umuti. Ivyo bikorwa twarabikoze kandi byagenze neza aho twashize hamwe icegeranyo kivamwo imigambi canke ibintu bikuru dushira imbere mu gihe twotorwa mu nama nshinga amateka y'umwaka 2025. Kuva itariki 9 z'ukwezi kwa gatanu hariye Gitega niho nyiricubari mukuru w'igihugu yatunganije ibirori byaribaye ubwa mbere mu Burundi aho abahiganwa bose baza bakagenda ku kibuga hariya kibuga c'umupira Ingoma Gitega
kugira ngo bashobore kwerekana yuko bazogira amatora mu mwumvikano mu bumwe atawurya ugwara uyundi. Ico gihe nagira ibibakwe gushobora kuba userukiye abigenga mu gushigiriza ijambo rya mbere muri ujya munsi hariko harabaho defile yo kwerekana ingene abagiye kwitoza bazokora mu bumwe no mu rukundo no mu gushigikirana. Muri iryo jambo habaye kugaruka cyane cyane bwa mbere gushima ko abigenga nabo baronse ikibanza muri kino gihugu, cyane cyane bakaronka ijambo mu bijanye n'ivy'uburongozi bw'igihugu. Kubera iki? Kuko abantu benshi kuva mu myaka igihe Burundi bwikukiye baguma bumva yuko ibijanye n'ivy'intwaro biraba gusa abari mu migambwe, biraba gusa abashoboye kuja mu migwi ariyo yose mugabo yemeye kwitwa ko ari ya politiki, ariko abantu bakibagira yuko ibijanye n'ivy'intwaro biraba umurundi n'undi kazi wese. Rero yabaye intsinzi ya mbere kubona yuko abigenga baharuwe cyo kimwe n'abandi ko bafise uruhara mu gushobora guterera mu bijanye n'iby'ubuzima bw'igihugu. Iyo tariki 9 niho umukuru w'igihugu yashize umukono ku itegeko bitanguza ku mugaragaro imyamamazo hagati y'abagiye guhiganwa. Iyo nayo ikaba ritunganijwe ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu gushika uyu munsi tariki 2 z'ukwezi tariki 13 z'ukwezi kwa gatanu mu mbabarire gushika uyu munsi tariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu. Ubu rero ico gikorwa turako turagisozera, mbega vyoba vyagenze gute? Ariko mu nkundira imbere yuko nja ngaho nababwira igituma nahisemo kwitoza. Ubwa mbere ko ari kugira ngo abantu batahure neza ku bijanye n'ivy'intwaro n'ivy'uburongozi bw'igihugu bitaraba imigwi kanaka nkuko nabivuze ari mu migambo gusa, biraba umurundi kazi wese. Ko ari kugira ngo abantu kubw'impamvu z'amategeko badashobora kuja mu migambwe canke kubwo guhitamwo batashoboye kuja mu migambwe bumve ko nabo bafise uruhara kandi cyo bashobora guterera mu buzima bw'igihugu. Rero naranezerewe muri iyi minsi y'imyamamazo kubona yuko hari abarundi benshi biyumva ko arabigenga. Mu gihe tukora ikwacu imyamamazo, ikibazo ca mbere nabaza imbere yuko mfata ijambo ko ari kubaza mu isinzi ry'abantu ry'abari imbere yacu ni bande biyumva yuko arabigenga. Henshi twagiye turaja wasanga 60-70% baduza amaboko bavuga ngo twebwe turabigenga. Bashobora kubira amasanamu twashize ku mbuga ngurukana bumenyi zacu, ukabona yuko barosa akaryo gutahura ko nabafise uruhara kugira ico baterereye, kandi ko kenshi basanga bagoberewe guhitamwo abo migambwe kandi batahisemo kuja mu migambwe. Intumbero ya kabiri yatumye magura kugira ngo ushobore kwitoza mu kibanza cy'umushinga amateka yigenga nuko mu bikorwa vya misi yose nkora kuva mu myaka 30 iheze, cyane cyane nkora no gwaruka mu bijanye no kuraba ingene kino gihugu gishobora gusunura kava mu ngorane dusanzwe tubayemwo. Usanga ahanini ikibazo nyamukuru nuko iyo hageze mu bihe byo guhiganwa abantu batiyumvira neza ya murundi kazi. Mwibuke neza ko ibijanye n'ivy'intwaro nkuko ibwirizwa shingiro bivuga bifise intumbero imwe nyamukuru kugira ngo umurundi n'umurundi kazi uwo ari we wese mu bwoko bwose avamwo, mu ntara yose avamwo, mu idini ryose arimwo, yaba ubugendana ubumuga, yaba ubayeho ubuzima busanzwe, yuko ibikorwa vyose vya leta vyitwararika ineza yiwe kugira ngo ashobore kubaho neza. Rero tugiye kubiraba twasanze abantu kenshi baza guharanira ibanza mu byicaro vya politiki, iyo bamaze kuronka ivyo bibanza batagaruka kugira umwitwariko wo gutora inyishu ibibazo bihanze abarundi kazi ku munsi ku munsi. Aho twagiye turabaza mu myamamazo abashoboye kudukurikirana mwarabibonye. Twarabajije nk'abantu bashoboye gutora abashinga amateka canke abahanuzi ba komine mwaka 2020, tukabaza tuti ni bande muri abo bagarutse kubaraba, ni bande muri abo bababajije ivyo muri ko muracamwo ingene ivyo ari byo n'ingene bafasha kubitorera umuti, ni bande muri abo baje kugira ngo basigure ingorane ziko ziraba kumbure z'intamba bizumvikana ziko ziraba mu bijanye no gutunganya ubuzima bw'abarundi kazi byashikiye leta kugira ngo bashobore gusigurira abene gihugu bamenye yuko batsa kwihangana naho bigoye. Ariko rero tubajije abantu basanga nko ku bantu 100 baba baratoye mwaka wa 2020, umwe canke babiri ari bakubwira bati narasubiye kubona uwo natoye agaruka kuza kuvugana nanje.
numvise rero ko dukwiye kuraba ingene twohindura iyo nyifato kugira ngo abantu batoye abaserukira baba baserukira vy'ukuri, basubire kubabona igihe bamaze gutorwa, basubire kuza kwitwara ikibazo bafise ku munsi. Rero ico nico twabasezeraniye yuko itandukanirizo ry'abigenga hamwe n'abari mu migambwe nuko wigenga umutora ku giti ciwe, ubanza kuraba kahise kiwe, uraba ivyo yakoze, hanyuma ukaraba ko afise icitegererezo. Muravyibuka mu kiganiro ca mbere twagiranye n'abamenyesha makuru dutangura ino myamamazo, twarabwiye yuko ijambo rikunda gukoreshwa iyo umuntu yatowe nk'umushinga amateka ni ijambo ryo kuvuga ngo ni honorable, niko bakunda kubivuga mu Gifaransa, no kuvuga umuntu afise iteka. Narabwiye yuko umuntu ataba honorable kubera ko yatowe, umuntu atorwa kubera ko ari honorable. Yandi majambo ntahinduka umuntu witeka kuko yatowe, ariko nuko baraba ko kahise kiwe kagaragaza ko ari umuntu afise iteka, afise niba ari umuntu yubatse urugo rwiwe ko rwubatse neza, niba ari vyarongoye ko yasanzwe birongoye neza, hanyuma bakamwizera akamubwira bati uduserukire ko turabona neza yuko inyifato yawe igaragaza ko uzogira ico tumariye. Nico gituma muri kino gihe twavuga tuti ni vyiza ko hageze matora abagiye gutora batora umuntu kuko bamuzi, ko asubira inyuma agasesangura kahise kiwe, hama akavuga ati arakwije ibisabwa kugira ngo ashobore kuduserukira. Twarabonye ko ivyo vyazanye umunezero mu bo twagiye gushikira muri no misi y'imyamamazo, kubera ko wumva umengo ni ibintu batamenyereye kumva. Kubera iki? Kuko wasanga kenshi basabwa gutora izina ry'umugambwe batazi inyuma y'iryo zina uzobaserukira ingene yitwa, ahabaye n'ivyo amaze kumara no kurangura mu buzima bwiwe muri kahise. Rero bavuga bati ko dufise aka gatabo mwaduhaye katwereka imyidondoro w'ico amaze muri kahise ka kino gihugu, turumva dushobora kukwizera. Ica gatatu catumye dushobora twifuza kwitoza muri kino kibanza c'umushinga amateka yigenga, ko ari kubera ko tumva kumengo turafise ico dushobora guterera nk'abazoba baserukiye ababatoye, kugira ngo tubafashe kwiyumvirira hamwe ingene boshobora gutorera umuti ibibazo bibahanze. Kubera iki? Hariyo abantu benshi baguma bahanze amaso leta, bavuga ngo turarindira ico leta izodukorera, turarindiriye ico bari mu ntwaro bazoza gukora, ariko bakibagira yuko iterambere y'igihugu riva ku kwitanga kumwene gihugu wese no gushigikirana no gushira hamwe inguvu. Twibaza rero ko abantu batowe kugira ngo bashobore guserukira abandi bategerezwa kuba abahuza ku mitumba, abahuza mu makomine, abahuza mu ntara, begeranya abarundikazi bakabazana kubakuraho bwa mbere mu bintu byose batandukanye. Nta numwe muri mwebwe yibagiye ko muri imyaka 30 iheze abarundikazi bakomerekejwe na byinshi. Twabaye mu ntambara, bamwe barabuze kuva mu myaka 60, 70, 80, 90, muri imyaka iheze bamwe ntibashobora guhamba babo kubera ibibazo vyagiye biraba, kubera uburongozi bwagiye bura muri kahise. Abandi ntibashoboye gushika ku ndoto z'ubuzima bwabo, amashuri ahagarara, abandi barahunga. Kuva muri iyo myaka yose twagiye tubona ko abarundi bagiye bakomereka bivanye n'amacakubiri yaje azanywe n'abakavantara. Kubiri iki gihe rero ni gihe tuko abantu baserukira abandi bakiye kuba abunga abarundi n'abarundikazi kugira ngo bashire hamwe inguvu, bakura amaso kubatandukanye. Si gihe cyuko abaserukira abandi bababwira ngo wewe uri mu mugambwe iwacu ni wewe mwiza gusumba abandi, kandi yuko utayumvira ico twiyumvira cyo kimwe adakwiye kugira uburenganzira bwo gushobora gushika kure. Twarabonye rero ko ico kintu ari kintu gihambaye yuko abaserukira abantu babatoye basubira inyuma kubafasha kwiyumvira ingene bava mu bibazo aho babaye, naho batorinda gusaba yuko inzego z'igihugu arizo ziza kubafasha gutora imuti ivyo bibazo. Kubera ko niyo bari kiraro ca bomotsa ahantu ntivyanda gusaba ko barinda guhamagara ushikiranganje, kumbura ivyo bashobora kwishoborera mw'ikomine aho hantu basanzwe babaye, gusubiza hamwe bagakora ibikorwa vyo kugwiza umwimbu kugira ngo bashobore gutera imbere. Ntibinda gusaba ko ari ndi ubuhanza ndakuza kubibakorera, nigo ruhara rw'umuntu yatowe kugira ngo yunge abarundikazi maze bashobore kwiteza imbere. Ico rero twarabonye yuko aho twagiye turaca abantu benshi baragishimye mu majambo twagiye turavuga. Mu myamamazo twagize murazi ko Bujumbura isigaye yagutse, twaragerageje gushika henshi hashoboka kandi kuri hashoboka. Kuva
kugenda gushika mu ntara yahora ari intara ya Cibitoke mu makomine ya kure kaza mugwi muza mugina n'ahandi kuja mu ahantu tutamenyereye gushika ko muri hategereye amabarabara haba nko ku masoko amwe asanga hahuriye abantu benshi hafi na hafi yaho hantu gasanga bariko barakora ubuzima mu buzima bwabo bwa misi yose. Rero atweretse yuko hariho ibintu byinshi dufise bitaratunganywa neza kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere n'ingoga. Aho navuye muri iyo miyamamazo fise ibintu bibiri byankozeko. Ivya mbere byaranezereye kubera iki? Kuko nabonye ko Burundi butunze ari bwiza. Kenshi nagendera hejuru ku modoka ngenda ndaraba ubwiza bwa kino gihugu. Ufashe ibara rya Cibitoke gushika kure uribaza uti ubwiza n'ubutunzi bwo mu kino gihugu buriko maririki aba bantu niko ndabona ariko bararengana. Uri kuragenda mu bice byo mu misozi uja maja Jenda n'ahandi canke twaragiye gushika mu Gitaza ukaraba ikiyaga atana kimwe cyo kirakorerwako ukibaza uti mbega vy'ukuri ibi bintu biriko bimaririki aba bantu bari ngaha kumengo hari ibibazo bagifise. Kuko hari ibibazo twabaza kugira dutanga uburorero gusa ariko kumbure tugasanga birengeye ko tuvyibaza. Ikijanye no gufungura twarakunda kukibaza ugasanga abana benshi baracaja kwishuri batafunguye mu gitondo. Abandi kazi benshi baracafungura rimwe ku munsi. Sico si kibazo kumbure ca leta gusa canke abari mu nzego nuko abashinzwe gutunganya ubuzima bwa misi yose mu kibano batariko barafasha abantu kumenya ingene biyungunganya. Bimwe biva ku mico n'imigenzo ibindi bikava kudatabura ingene bashira inguvu hamwe kugira ngo bashobore koroherwa mu buzima bwa misi yose. Rero icasha gatatu nako ndavuga nyamukuru nuko twasezeranye ko nibaramuka badutoye tuzosubirayo uko dusanzwe tubikora mu yindi migambi dusanzwe dukora kuza kubafasha kwiyungunganya gushira hamwe ubwenge inkomezi zabo kugira ngo ubwiza bwa kino gihugu n'ubutunzi Imana yaduhaye igihugu kigizwe n'abakiri bato bafise inkomezi bishobore kugwamwo umusaruro utuma abarundikazi bose bemererwa neza kandi boroherwa. Reka naho nogarukiriza kuri ivyo bitatu kuko nivyo byari nyamukuru byatumye tuja kwitoza kandi mu gihe cy'imyamamazo byatumye tubona neza ko tutihenze guhitamo ivyo bintu bitatu. Numva norangiza rero mvuga ibikurikira kubijanye n'ingene imyamamazo yagenze. Ubwa mbere nashaka kubanza gushimira Imana mushobora vyose yaduhaye kuba mu gihe ciza kirere ciza ivyakozwe byose bikagenda neza mu mahoro kandi bikagenda mu mutekano. Niyo twabanza gushimira imbere y'undi wese. Ubwa kabiri ku ruhande rw'iwanje nobanza gushimira umuryango wanje. Ntivyoroshe kuja kwitoza ku giti ciwawe kubera ko bisaba uburyo butavuye ku muntu w'icankuriye. Narumvise abantu benshi bibaza iyo nakuye uburyo benshi muri mwebwe mwarabimbajije ariko inyishu kumbure isaba ko umuntu aza akaraba ingene umuntu asanzwe abayeho. Amatora batangiye kuyategura kuva mu mwaka wa 2020 kandi ndi umuntu w'umukozi kandi ashobora kuronka uburyo mugabo kubwo gukunda igihugu no gukunda abarundikazi twemeye kubishira ku ruhande nk'umuryango kugira ngo dushobore gukora kino gikorwa. Ariko si twebwe twenyene ndashaka gushimira kandi nabo bantu abagenzi inshuti badutije iki canke kiriya twari dukeneye kugira ngo dushobore gukora imyamamazo neza kandi cyane cyane n'abagerageje kwitanga bakoresheje uburyo bwabo. Nashaka kubashimira cyane. Nashaka gushimira kandi abashinzwe intwaro muri kino gihugu mpereye ku ijambo nyiricyo mukuru w'igihugu yavuze Igitega byatumye inyifato iba nziza gusumba mu yandi matora twegeze kujamo. Twarabonye yuko igihe cyose twashikiriza abashinzwe intwaro amaketa bereka ibikorwa tugiye gukora nta na hamwe tugeze tugira ingorane. Bose baratwemereye nta na hamwe tugeze tunagira n'ingorane yo guhura n'abari mu yindi migambwe ngo bitubuze ko dushobora gukorana neza. Turabashimiye cyane. Turashimiye abashinzwe umutekano baraduha igihe cyose twari tubakeneye kandi baradufashije kuva mu ntango gushika turangize nta sanganya rimwe ryabaye. Nashaka gushimira kandi
nabo bose cyane cyane abegwa n'ivy'amatora nk'umugwiseni nabo nyene ikibazo cyose twabaza mu bijanye n'ingene imyamamazo itunganijwe barashoboye kudufasha kirashobora gutora umucanke baratuha intumbero imwe dukwiye kubikora abo nagomba kubashimira cyane ariko rero naho ndiko ndashima kuvyagenze neza kuko nivyo vyinshi sinoreka kudashima kandi ibitagenze neza mu duce tumwe hariho abantu bagize ishaka rirenze bararengera amajambo yavuga ibigitega batangura inyifato tuzi neza ko batabayitumwe n'abarongoye aho hariho nk'ahantu hamwe nko mu bice vya Mubimbi mu bice vya Muhuta muri komine Muhuta hamwe mu mazona mwamwe yo mu bice vya Cibitoke Mugwi hari abantu baza bagasaba abantu gukura imipira iriko ifoto yacu bababwira yuko batawundi muntu akwiye kwiyamamaza aho hantu bamwe bigasaba yuko bababwira ngo bafate imipira arambaye bayihindukize kugira ngo ivyanditse ko ntiboneke twarabonye ko abantu batatumwe n'umugambwe n'umwe twarabonye ko abantu batatumwe n'inzego z'igihugu ariko bagize ishaka rirenze ivyo abarongoye batumye nico gituma tuciye kuri abo babaserukira baradufashije biratorerwa inyicu hariho nk'abari batwaye barashikana ku izone biriza umunsi wose babicaritse ariko abashinzwe intwaro badufasha abo bantu barabarekura atarenze guca batagize izindi ngorane twarumvise kandi kimwe tutikira turagerageza gukurikirana umuntu yagiye gukurikira abantu bemeye kudushigikira amatora abasaba ngo bamuhe amakarata y'itora ngo azoja kubatorera ico ntituracemeza neza mugatwo turagikurikirana naho yo ari nyuma y'amatora uyo muntu tuzosaba ko hanwa kubera ko azobarengeye amajambo yose yavuzwe guhera ko nyico mukuru w'igihugu n'abarongoye imigambwe twari turi kumwe igitega ariko ivyo ntibidusha intege twarabonye kandi abantu basigura yuko ko uwigenga kumuha ijwi ari ukuritakaza yuko ataco ryoma byo barimaze abo bantu nibaza yuko batatahuye neza ko Burundi aho bugeze nuko kimwe mu bintu bigaragaza demokrasi ari uko umurundi wese agira uburenganzira bwo guhitamwo ivyo ashaka ntibisaba yuko umuntu arinda gutsinda ariko igihambaye nuko aba yatoye uko avyumva mu mutima rero kuri abo bose bariko baracishika intege bumva ngo gutora uwigenga no gutakaza amajwi sinibaza ko ivyo ari vyo ego naho amategeko asa natunanije akadusaba 40%. Twebwe twari twitoza twifuza kuronka 100%. Rero wifuza kuronka 100%, 40% sikidashoboka. Turizeye neza yuko babarundi babigenga benshi twabonye. Turazi neza yuko aya 40% tuzoyaronka tukanayarenza. Kubera ko abigenga twabonye atari bake muri kino gihugu. Nico gituma rero gutora uwigenga su gutakaza ijwi. Kuko kudatora niko gutakaza ijwi. Gutora utemera niko gutakaza ijwi. Kirigihe cyuko rero duhitamo kandi niyo bari kwarahigana umupira w'amaguru umuntu ekipe yiwe itsinzwe cyangwa abona ko ihava itsindwa ntaca hindura ngo aze kwifatanya n'indi yamitsinda kubera ko igihe cyose umuntu wese ahitamo bijanye n'ivyumva mu mutima wiwe. Tugomba rero kubashimira cyane mwebwe yamenyesha makuru mwaradukurikiye mwarabanye natwe ibiganiro byose twashikirije mwarabishikirije kandi kumure naho tutashoboye gushika mu maradiyo n'amateleviziyo mwari mwaduhaye akaryo. Ndashaka gushimira umugwi sense ingene wafashije kugira ngo abariko barashikiriza ivyiyumviro vyabo bose bashobore gushikiriza ivyo vyiyumviro. Ndashaka kubashimira namwe ubandanye rero mukurikira ibigiye kubandanya no kuvuga mu gihe cyane umunsi nyezina umunsi hazoba amatora. Muri iyi minsi tugiye kurungika abazoduserukira kubategura no kubaha impapuro seni ibaha kugira ngo bazogende kudusekurira mu tuzu tw'amatora kuraba yuko amatora agenda neza atawuhava gishaka rirenze urugero wahave akora ibinyuranye n'ivyo tugeze muri kino gihe. Rero ico gihe turasabye namwe bw'ingene amenyesha makuru kuzoba hafi kugira ngo mushikirize inkuru uko ikwiriye kandi twizera neza yuko uyu mwaka bizoba neza gusumba uko vyigeze kuba amajwi abantu baronse abari baronka hanyuma ushoboye kurusha abandi
canke umugambi washoboye kurusha abandi uronke amajwi ukwiriye. Bagomba ariko bashimira ndangiriza ngaha muri kino kiganiro subira ndabwira yuko dufise ivyizigiro. Icivugo cacu cari ngo Burundi haguruka ukayangana. Turizera neza yuko Burundi bufise ubutunzi kakujya kwizahabu iba ikiri mwivu umuntu ayihonyora kakarengana. Ariko igihe abarundi n'abarundikazi bahaguruka bagashobora gukura ubwo butunzi aho buri bakarushira ahagaragara, nta nkeka ko igihugu cacu gishobora kunyaruka mu iterambere kandi kigatangaza amahanga. Ariko rero bizovana n'ingene twese dushize hamwe, n'ingene duhevye utuntu twose twube gito udusubiza inyuma bw'inzankano bw'amacakubiri bw'uko ikintu cyacu cyose umurundi n'umurundikazi gikorana ubwoba. Ivyo nibaza yuko ico gihe carenganye, tugeze mu gihe ciza cyo gushira hamwe inguvu maze tukubaka Burundi buhire aho umurundi wese aroraniwe mu kibano no muri vyose. Murakoze. Nejeje kubaza icambere magarutse kubijanye n'ibice 40% mbega mwibaza ko muzoyaronka. Ubwa mbere ho nta muntu azi ubwenge afise novuga uburyo gukora ibindi bikorwa yohaguruka ngo aje kwitoza amaze kumenya neza ko azomusaba ibice 40% ngo agende atware caution atware ibisabwa atari uko yizera ko 40% azobironka, kuko nitwagiye twizera ko bizoba vyahindutse. Hanyuma nababwiye yuko ugiye kwitoza, je nagiye kwitoza nifuza kuronka 100%. Nibaza ko ariko umuntu wese avyiyumvira. Rero wifuza 100%, 40% sivyo vyinshi byotuma wibaza ko bidakunda. Ugenda wifuza ko ushaka kubishikako. Nayibutse ikintu kimwe, mu mwaka wa 2020 nagiye kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Vyasaba 51%. 51% kugira ngo ushobore gutorwa. Nimba nako ndarondera 51% kugira ngo ushobore gutorwa mu mwaka wa 2020 notinya 40%. Naho mbona ko biba biri mu akarenganyo bijanye n'ingene abandi basabwa 2%. Rero nukuri muri imyamazo ho rero byaratumye ndabyizera gose. Kubera ko ubwa mbere ho abatora bigenga ntibaza ku stade, ntibaza mu bibuga wahamagaramo. Niyo abakozi bibereye mu nzu ariko barakora bateka bategura ibyo bakeneye, ibyo batumye bakeneye, niba abaganga bari ku kazi, niba abasoda n'abapolisi bataja mu migambwe, niba abacamanza, turavye gusa bashoboye kuza aho twari turi. Turabona neza ko 40% tuzoyaronka. Aho nta bwoba kandi ibi nyamamaza yaduteye intege gusumba. Igihe mwotogwa ibijyanye n'ivy'uburimyi n'ubworozi byoshobora gutunganywa neza gute. Iki nibaza ko nifuza ko tuzogira kumuri ikindi kiganiro gihagaze kuri bijyanye n'ivy'uburimyi n'ubworozi, kuko ndabifisemwo ivyiyumviro vyinshi bifadika. Ubwa mbere ho mu gihugu aho atamahinguriro ahari, mu gihugu aho atama mashini yo kurima mu buryo bwagutse mwanya mutoyi ahari, inguvu dufise zo kurima niza bakiri bato, abantu bafise kuva ku myaka dufate 16 gushaka ku myaka 35, nizo nguvu mu bintu byose bijanye n'ivyo mwimbu. Ikintu rero gikwiye gukorwa niki nuko habaho imigambi izana ibijanye n'ivyo kurimira hamwe muri rusange, kuko ingorane tugifise kubona abarundi n'abarundikazi barima umwe wese afise isuka akaza kurima ibintu byose, akavyuka mu gitondo agerageza kurima ibitoke, amateke, ibiharage byose, ariko abikora wenyene. Ntibishoboka ko dushobora kuronka umwimbu kwiye uhagije abarundi ngo maze abantu bose bashobore kuronka ibakwiye hanyuma dushobore gushorera hanze. Birasabwa rero yuko leta nifuza ko leta ariyo igira imigambi ngo abariyo ibikontrola ari ibitunganya, ariko nuko leta igerageza gushira inguvu mu guha abanyamitahe no kubazana ko bakora ibikorwa vyo kurima, bakarimira hamwe bigahugwaruka rwinshi akazi, hanyuma umwimbu ubonetse ukaba mwinshi ushobora gutuma abantu baronka ibibakwiye. Hanyuma naho nyene abantu basubiye kurima ibintu vyose, agace kamwe bakarima icimbuka cyane gusumba ahandi, hanyuma hakaba ivyo kubihanahana mu bijanye n'ivyo ubudandaji hagati y'intara n'izindi. Rero ivyo ndafise igicapo canke ivyo twamaze kwiyumvira ko mu gihe cyane cyane ariko nategura ivyo shikiriza abarundi n'abarundikazi mu kwitoza mu mwaka wa 2020 vyumvikana neza. Cyakabiri kwijanye n'ivyo burimi n'ubworozi, isi ndimwa uyu munsi ishobora kwimbukamwe ivyo dukeneye. Ahantu hose ugiye kuharaba mu matongo usanga hari amazu,
abantu baba hagati mu itongo. Nta kuntu ushobora kuzana umugambi munini aho umwe wese afise akantu kiwe kitongo rito rito ariko ararimyamo. Ni vyiza ko abantu mu mugambi ucukurikira bava mu matongo kuza kuba harya ahantu baguma mu buzima bwabo bwa misi yose. Ntuzoshobore kubashikiriza amazi, ntuzoshobore kubashikiriza amatara, ntuzoshobore kubashira hafi y'ishure, kubera ko umwe wese ari nyamwigenda ko aba ahantu kure y'abandi. Nico gituma ari guhimiriza ko abantu baja kuba mu bisagara. Siniko ndavuga ibigwati kuko hari ukuntu ibigwati byatunganijwe kera, bikatunganywa hatabaye kwiyumvira ingene abarundi basanzwe bayeho mico yabo bari yakuva kera. Rero haba gutunganya ibisagara nkuko nabandi baza bakabana mu bisagara bakaba hejuru kwitaba, maze itongo ry'umuntu ryose rikaba no kuvuga ico yo bashizemwe mu mugambi uri kurakorwa, cyo no twita comme action. Hanyuma habonetse uburimyi bukuza ko bukarima ahantu hagutse, umuntu akaronka inyungu bitarinze kumusaba yuko ari batiza kwirimira wenyene ku giti ciwe. Rero ivyo turafise ivyiyumviro bifadika biboneka. Hanyuma tukiyumvira tuti mbega muri kano karere nibihe bintu badafise. Aho hakurya muri Kongo ugenda urabe n'abantu bake barima mu buryo bukwiye, kubera ko bafise ibindi bikorwa bakora, bafise ibijanye n'ubutarane gataka. Nibihe bintu bakeneye twoshobora kwimbura n'ingoga tukabashira tutarinze kurondera indege, tutarinze kurondera amato, hanyuma amafaranga avuyeyo akaza gusahiriza ibijanye n'ivy'uburimyi. Ivyo rero novuga ngo ndabifise ko ivyiyumviro bifadika, ariko nabimenyesha yuko turiko twitoza nk'abashinga amateka hazoba ari gusaba kugira ngo imigambi iri kuyatunganywa ishobore gutunganywa neza, ariko ibi ni ibishigwa mu ngiro n'abari mu bijanye n'ivyo uburongozi bw'igihugu mu buryo bwa executive canke abashinzwe intwaro. Ibijanye n'ikibazo c'igitoro novuga ijambo rimwe gusa. Ikintu abantu rundi bakeneye umwanya imbere y'iko baronka igitoro, bakeneye siguro igituma atagitoro kihari. Ico nico kintu ca mbere. Ahantu hose ibintu birabura kw'isi, siyo hambere ho nyirabuzi ibintu. Muga kwicara utazi vyapfiriye habuze iki, twokora iki twese nk'abarundi kugira ngo bitorege umuti. Ico nico kibazo. Ico je niyo ngorane fitaniye n'umuntu wese yitwa umushinga amateka canke ushinzwe kunserukira, atigeze agaruka kumbarira ati vyavuye aha, kibazo kigeza aha, gishobora gutorega umuti imyaka 5, tuzogenda turatora inyishu 2% ku munsi, hanyuma biko bigenda gutya. Nibaza ko ikintu ca mbere no kwihutira igihe no mafise ubwo burenganzira nk'umushinga amateka, nuko abijejwe bose ngerageza kwicara nabo kubarondera gutahura, hanyuma nkasigurira abantoye n'abarundi n'abandikazi ikibazo niki, mwihangane canke tumenyere tugende n'amabus canke tugende n'amaguru canke tugerageza ingufu zose haboneke uburyo bukiyunguruza budasaba igitoro, ariko habeho ijambo rivuzwe n'umuntu yatohoje akamenya ikibazo icarico. Ariko ubiravye tukaraba mu karere turimwo vy'ukuri ikibazo sigitoro kibuze. Ikibazo sigitoro kibuze, ego niko turazi ko ndongozi gihugu tubwira ko ari ikibazo c'amafaranga bamakungu dukoresha mu kuza kurangura ico gitoro abuze, abasigaye kwibaza nayabura kubera iki, hoko gwiki. Kandi nibi bintu turindire gusa ko umukuru w'igihugu azobikora, tutarindiriye gusa yuko abantu 3 4 5 yuko arabikora umushikiranganje. Twese umwe wese abanyamakuru twese ko dukora kugira ngo ico gitoro kiboneke, ko twese biraturaba. Nimba ari umuntu nawe atumye tukibura tumenye tuti byavuye kuki, mbega abarundi byifatamo gute igihe usanga arimwo akarenganya. Hanyuma bati mbega hari wabaje ikibazo avuga ati mbega ko muri kino gihe mu gihe cyo kwitoza niko bakaryo keza ko gushobora gusaba ko 40% bihinduka. Bashaka mwibuke neza iyo 40% byavuye. 40% byatangiye kwiyumvirwa ko kubera ko hageze igihe abamwe mu banyepolitike mu migambwe batafise uburenganzira bwo gushobora guhiganwa bakoresheje imigambwe barimwo bahindutse abigenga. Hanyuma basanga nta tegeko na rimwe ribabuza gushobora kuba abigenga. Mu nyuma rero sinzi ingene vyagenze kugira ngo ntihagire umuntu mu gitondo avyuka yari mu mugambwe acitwa uwigenga. Mugabo rero bishigwamwo hatakwiyumvira cane abigenga bukuri, kwibaza bati mbega none uwoza nawe ataciye migambwe kubera ikiyogwa mu mpore. Nkaho twavuga tuti bavuze bati umuntu avuye mu mugambi imbere yuko aza kwitoza nk'uwigenga bizomusaba imyaka 2 canke 5. Mugabo hageze kwitoza tugira uburenganzira twese bungana. Rero nibaze yuko nico ni kimwe mu bintu bisaba yuko n'abarundi kazi bose batahura yuko harimo akarengane, hanyuma twebwe tubaserukira tuheze tubisabe kugira ngo habe gusubirwamwo iryo tegeko. Ngoma nababwire ko iyo tuvuga ko 40% nishurira hamwe n'uwambajije ijambo navuze Gitega, abantu baba barantahuye nabi.
kuko ndatahura ivy'amategeko. Sinari niteze ko mvuye harya imbere gusaba yuko umukuru w'igihugu acagenda sinye ngo avuge ngo 40% nabikuyemo. Mwibuke ko n'ingingo iri mu ibwirizwa shingiro. Kugira bihinduke bisaba referendum. Nandi majambo hariho nabo turi kumwe mu bigenga babisavye bashikira umukuru w'igihugu arasaba mugabo bagira yuko ni ikintu kibanza guca mu guhinduka kw'ibwirizwa shingiro. Si ikintu gusa umukuru w'igihugu avyuka ngo mu gitondo avuga ati je ndabihinduye canke se niyo bihindura. Harashobora kwiyumvirwa peut-être muri seni uburyo bundi bwo korosha mugabo biciye muri ko constitutionnel ariko si ikintu coroshe kubera ko cyamaze gushika mu bwirizwa shingiro. Rero nibaza yuko igihambaye nuko bivugwa, igihambaye nuko tugera ahantu aho iryo tegeko rihinduka kugira ngo byorohereze bose. Ariko gende umuntu atemera yuko ibintu biza kino cyose umuntu yifuza kimuzanira mu gifaransa version en plateau d'or. Zuko mu gitondo bivuka abantu gacha kuzanira ikintu ngo barakorohereje nuko tubanza kuvyerekana ko bikenewe. Ubu nibaza ko tuko turavyerekana. Abigenga tuko turavyerekana abandi bariko barabitahura kandi ndazi yuko nihagera bizoheza bigasubirwamo. Nk'abamenyesha makuru muze murakurikira neza mutahure kugira ngo ntibave mwitiranye ibintu. Abigenga ntibasabwa 40% abanyamigambwe ngo basabe 2%. Kumubuke ko muravuga ibijyanye n'aba pourcentage. Abigenga basabwa 40% mu ntara bitojeje. Mu ntara Bujumbura hazotora abantu bashika muri 1,600 sinibuka neza igiharuro neza. Bivuga 40% n'abantu bashika 700. Mugabo umugambwe basaba 2% mu gihugu cyose. Ucufata abantu bazotora mu gihugu cyose ugaca bashira kuri 2%, ugacura bigitigiri cy'abo bantu ngene bazobangana. Rero nico gituma nagomba ngo ntitubihave tubifata gutyo gusa umuntu ashaka kumva ntibica bisigura iyo ekara nkuko turayumva ariko nibiharuro bijanye n'abantu bazo bariko baratora naho iyo pourcentage imeze gutyo. Rero umugambi ko barako bitoza mu gihugu cyose bateza kucora 2% mu gihugu cyose hama ngashara wigenga aho yitoje 40% hanyuma umugambi udashikanya 2% nta mushinga amateka aronka baronse 4% baronka 2 ainsi de suite. Hanyuma wigenga nawe aho yatowe aronse 40% agaca ashobora kurengana. Rero ivyo nibaza yuko ni ibintu bisa nibibabaje ariko jewe uko sanze meze bishobora kunca intege. Mbega abantu baje guca intege abatora bigenga mwarabamenye. Twumvise abantu benshi batandukanye bayivuga. Bwa mbere abantu bambere babikoresha kugira ngo bace intege abazodutora n'abanyamigambwe. Abanyamigambwe baba bagomba kugira ngo babwire abantu bati gutakaza amajwi yacu muza kuyatora bigenga nimuze kuyatora twebwe. Abo nibo bambere twabonye aho twagiye turahura bose abanyamigambwe bakubwira ati gutora ubigenga uri kuratakaza ijwi. Hariho n'abandi baba baciye muri izi mbuga ngurukana bumenyi bakandika bavuga bati gutora ubigenga uri ko uratakaza ijwi. Kenshi inyuma ikibazo kica kizani ubwiye umuntu ngo nutatora ubigenga uzo gutakaza ijwi ari we yari yizera umubwiye acatorande ashareka gutora cyangwa ushatse ko yumva ko ashobora gutora undi mugambo kubera ikahutamwo umugambwe atemera cyangwa ivyo yatari ivyumvira atizera akaya gutora uwo yizera. Nibaze rero vyagiye biravugwa n'abantu benshi bandika imigambwe bagenda bivuga ngo bacane intege ariko mukuri abasanze banzi nta mwanya mfise w'ivyo nta nico nari kubivuga ko cyane uko ndazi ko umuntu yanyumvise akumva ko anyizeye ko azontora naho ugenda ukamubwira iki naho umuha ibingana gute ntazohindura kubera iki uko arazi yuko ivyiyumviro tuko turashikiriza ni kubw'ineza yiwe zogira ngo tumuronke kwijwi ejo ubuzima bwiwe buzogenda neza gusumbuka ubwari busanzwe. Mbega murafise bazobaserukira mu biro vy'itora ego nibaza yuko twaramaze gushikiriza liste muri CEPI yaramaze kwemegwa ubariko aradutegurira ama accreditation mu tigira imperuka neza nibaza ko twashikirije tushikana ku 1300 n'abakeye barenga ntiduzokwira kumbure 100% ama bureau de vote yose uko ni menshi ariko henshi tuzogerageza kwa dufise bazoduserukira twarabaronse kandi baza ko turi muri bake bafise benshi bashoboka kugira ngo baze kuraba yuko amatora ariko aragenda neza hanyuma tubwire ingene vyagenze.